Ndabaramukije mwebwe mwese muko murakurikira ibiganiro bica kuri televiziyo Isanganiro kaze murano makuru twabateguriye nayo agizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Abakorera mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi basabwa kugabanya umwanya wo kwiga amadosiye y'ababitura byashikirijwe n'urongoye ubwo bushikiranganje mu mwiherero watunganijwe ku bakozi ba leta. Nagakuru keza ku bakunzi b'amafi aho ngo muri kuno kwezi umwimbu wayo mafi wagenze neza ibishimisha abarovyi. Murano makuru muraza gukurikira imvo yatumye umwimbu w'amafi ugenda neza. Mu gisata c'amagara y'abantu ingwara z'amaso bita glaucome na cataracte ziratandukanye cyane. Itandukaniro ry'izo ngwara hamwe n'ingaruka ziba ku bafise izo ngwara ni mu mwanya sangwa ikaze. Kwa ikaze murano makuru tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Gushira imyaka 5 ivyigwa vy'ubuganga biri ku myaka 8 ubu iyindi 3 bakayiharira ukunonosora vyotuma abaganga bagabanuka mu bitaro mu Burundi kuko benshi boca baja muri ayo mashuri kunonosora. Bivugwa na muganga Vincent Ndayizigamiye arongoye sindika y'abakora mu gisata c'amagara y'abantu Sinapes hari kuri wa gatanu mu nama yo guhanahana ivyiyumviro kubihanze ico gisata. Armel Mutore aragaruka ku vyaganiriwe muri iyo nama. Ugushira ku myaka 8 amashure y'abaganga mu Burundi ngo bigiye gusubiza inyuma uko yahora hurumbirwa n'abanyeshure. Bivugwa n'umwe mu banyeshure bahejeje gisata c'ubuganga agasaba ko iyo myaka yoshirwa kuri 5 nkuko biri mu bindi bihugu. Umwana wo mu Burundi azoce yiga medicine générale mu myaka 8 aronke diplome abundi aronka mu myaka 5. Hano karundi agiye muri Chine aze iyo medicine générale ayige dans 5 ans agende aha mu Tanzania ni 6 ans agende hehe ni 5 ans. Je nibaza ko nimba bashaka kugira 8 ans bagira 5 abashiremo donc medicine générale hanyuma après le 3 ans umuntu agende azosoka afite ni spécialité muri pédiatrie muri gynéco muri chirurgie les 3 années zanyu. Apana ko tote kuvuga ngo umuntu ariko yiga imyaka 8 pour à la fin azosohoka aronke diplôme bamwe baronse dans 7 abandi baronka dans 6 ans. Cyo kintu muzokira impact yacu neza kuko pour moi sinumva ko ari izo ba solution. Muganga Vincent Ndayizigamiye arongoye sendika y'abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi Sinapes yishuye ko kureka abanyeshure bakabandanya kunonosora amashuri y'ubuganga inyuma y'imyaka 5 ya kaminuza vyohava bituma igitigiri c'abaganga kigabanuka mu bitaro bigahava bigira n'ingaruka mbi ku magara y'abantu. Je mbezi wa gatanu casimbira muri specialité bivana na politike y'igihugu kubera babikoze uko ubwo nyene bitaro bazona bigize souffrance ubwo nyene presque muri bake kuca mu badiviza ama différentes spécialités. Jewe vraiment narabaje batama hirya no hino le nombre de médecins c'est trop insuffisant. Ivyo nibaza ko yobigira indi politiki igihugu cyo kwiyumvira kimaze guforma aba médecins benshi. Sino egirevre wewe wabakoroheje mugabo la population va souffrir. Donc emera uburagira sacrifice mu mwanya kugira uvura bene igihugu hanyuma peut-être izoba indi étape igihugu kiba kishezeko mu kugwiza abaganga. Umwe mu baganga bari bitavye ico kiganiro yaneguye kuja hamwe kw'abaganga n'abaforoma muri sendika imwe ngo kuko bituma inyungu za bamwe zitagwanirwa neza. Sinumva ingene les médecins bozangira sendika n'abaforoma nabo nyene batanganya diplôme ariko bareklama yuko iyo diplôme yongana ni ya. Sinumva ko kuba bari bareklama les mêmes choses. Ugukorera hamwe ngo ahubwo ni vyiza ngo vyoshigwa imbere kugira igisata c'amagara y'abantu gitera imbere. Muganga Vincent Ndayizigamiye akavuga ko atamuforoma agiye gutwara akazi umuganga. Tonke twebwe uweciyumviye yararavye n'ahandi asanga izo sendika zitandukanye ziriho na sendika yohuriramwo bose iriho. Rero iyo division babinjijemwo mugo mugeze ku kazi vous formez l'équipe qui est indivisible niko muvuga. Urigera usohora infirmier muri bloc urigera ugera cabinet sans infirmier hamwe muri aba directeur none ni wavuga yuko utumva umuforoma uzomutwara gute uzomuteza imbere gute. Iyo rero ni ide mwobanza kwikuramwo ntaje kugutwara umwuga nta utwara umwuga wundi.
Kubw'uburongozi bwa sendika Sinapes ngo sendika ifise uruhara rwo kuraba ko amategeko harakurikizwa ko amashure y'ubuganga muri kaminuza atoshirwa ku myaka 8 akaja ariho ku myaka 5 ngo vyosaba ko amategeko harahinduka ngo ivyo navyo bikaba bifata umwanya munini ngo kandi bikaba bigoye gushikwa ko buno nyene. Urakoze mugenzi wacu Ahmed Mutore kuri iyo nkuru nkuko nababwiye mu ntango yano makuru gusigura politike nshasha ijanye n'umushahara ni kimwe mu vyarabiwe hamwe mu mwiherero wahuje abakozi bakorera mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi kuri uyu wa kane kubijanye no gushira mu ngiro intumbero zavuye mu mwiherero heruka. Muganga Tade Ndikumana asaba abakozi bo mu bushikiranganje aramutswa kugabanya umwanya wo kwiga amadosiye tumukurikire. Rero ico nasavye abakozi bo mu bushikiranganje nuko bonyarutsa kwiga amadosiye ashikira ubushikiranganje. Rero hari ubuhinga bwa none tuzokoresha ku buryo amadosiye yose ashitse mu bushikiranganje tumenya uwo tuyahaye tuyashira mu mashini nyabwonko tugashira ku kiringo ategerezwa gukorerwamwo kugira ngo uronse iyo dossier amenye yuko ari kiringo ntarengwa nimba ari iminsi 2 ategerezwa kuba yatanze nyishu. Ikindi twaravye ni cerekeye politique salariale, ni politique nshasha ingene tuzotunganya imishahara. Ubu bintu byarahindutse murazi yuko iyo politique yemejwe na leta. Twashatse rero yuko tuyisigurira abakozi mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi ko nibo bajejwe kuzobishira mu ngiro bavyumve neza yuko ubu umukozi wa leta hari hose azohembegwa ico yakoze. Ico gituma ntera kamo bagenzanje abandi bashikiranganje kugira ngo bapange neza ingene abakozi bakora ku buryo muri iyo politike nshasha nta muntu azokwirukanwa mu kazi muga nta uzokora ivyo atigiye kandi nta uzokora ibimurengeye. Umuntu azoshobora kuzova mu bushikiranganje ubu akaja mu bundi kubera umushahara zobuhagaze ku gikorwa umuntu akora mugabo atari ku giti no kumwe twavuga kera kuri poste yokipa bizovana n'ibikorwa akora. Rero twashatse yuko tubicirya nino tukavyumva kumwe kuko nimba turi ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi abandi bakozi bashobora kuza ati mbe bizogenda gute hagira umuntu radidinganya twaba tuvyumva ko nitwe tuje kubishira mu ngiro hanyuma tubashobora kuvyumvisha abandi. Nasho gituma mu ntumbero n'amashikiranganje yashikirije nuko mu bushikiranganje tuzotegura mbere n'ikiganiro ciyaguye kuri mwebwe abamesha makuru tukababwira neza ingene iyo politique izobimeze kugira muzodufashe no kubishikiriza abene gihugu bose. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Ingwara z'amaso za glaucome na cataracte ngo nizo ahanini zituma abantu batakaza ukubona neza, ariko izo ngwara ngo ziratandukanye kuko ingwara ya glaucome idakira mu gihe cataracte yoyo umugwayi ashobora kwikira neza. Muganga avura amaso Philbert Remezo aratanga insiguro. Izo ngwara zibiri ziratandukanye cyane gose, zitandukanye ku bintu byinshi. Ingwara ya cataracte nibyo ko atakimenyetso kwereka yoyo itanga igifungo kigenda kirongerekana uko igihe uko iminsi igenda gushikaho umuntu atabona. Ingwara ya glaucome ivyo nta kimenyetso kiba kigaragara kiboneka. Umuntu agwaye ingwara y'igiharage uri kuramuraba urashobora kubona ko afise akantu kera mu jisho, ariko umuntu agwaye ingwara ya glaucome nta kintu nakimwe ushobora kubona mu jisho. Ingwara rero y'igiharage igeze kuvugwa baracoza ico kiba gashama kandi kayo umuntu ashobora kucasubira kubona, naho yamaze imyaka myinshi cyane atabona ashobora kucasubira kubona neza. Naho bitandukaniye rero gose niyo ngwara ya glaucome, kuko iyo ngwara ya glaucome uyifatira hafi kugira ucungere kwitobandanya igira ivyo yonona mu maso yawe. Tuje mu ntara ya Rumonge aho abarovyi bo kumweha wa Rumonge bamenyesha ko
umwimbo w'ifi wabaye mwiza muri kuno kwezi abagurisha izo fi nabo nyene barashima bakavuga ko uwo mwimbo wavuye ahanini ku kirere cari kimeze neza. Urongoye umweha w'ikivuko ca Rumonge ahamagarira nyabuna aba barovyi gukoresha uwo mwimbo neza. Inkuru tubaza aho ndwa Yesu. Abo barovyi n'abadandaza b'amafi ku mweha uri muri quartier Swahili ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge bashima uko umwimbo w'amafi wifashe muri uku kwezi k'uburovyi. Bamenyesha ko inyungu yiyongereye ugereranije n'imisi iheze. Ivyo bakabikesha ikirere cagenze neza, haba imiyaga yabaye mike mu mazi, imvura yaguye neza n'ibindi. Umwimbo mu kwezi waragenze neza kugira ngo turinde tubona imboga kugira ngo ziboneke. Uruzi rwarabaye neza nta mvura nyinshi yahavuye izana ingunza cyane. Cyo cyatumye tunaronka n'izimboga two twaronka muri iyi minsi. Muri uku kwezi n'ukuri harabaye heza cyane. Imboga zarabonetse, nyamunyamu zarabonetse, imikeke n'ubwo ari mito nayo nyene yarabonetse. Twaratuburuye abana bararonka ico bafungura. Muri iyo minsi nk'akadobo k'inyamunyamu nk'izifise karashobora guhagarara nko ku bihumbi 100 canke 110. Ariko karururutse karagera ku bihumbi 70, karagera no ku bihumbi 60 na 55 wararonka. Uwo mudandaji amenyesha ko iyo umwimbu ugenze neza mu burovyi nabo bibateza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose. Jewe mu buzima bwo mu rugo biransahiriza kanini, byaramfashije ndaronka homba nari impanze. Birasubira biramfasha, hari n'umwana nigishije araheza amashure, amafaranga ndayakura ngaha. N'uwaba yarabuze vyinshi, yararose makeyi. Ntiyabuze n'umuntu yoba yararose n'ibihumbi 50 canke birenga. Canka akaronka na 200 muga akavuga ati avuye mu mwimbo wo mwuku kwezi habaye neza. Urongoye uyu mweha wo mu Rumonge asaba abarovyi gutunganya neza umwimbo akanabahamagarira gukurikiza amategeko agenga ikiyaga. Ubuhinga burahari, turafise ubuyungiro twanika ko imboga hanyuma hirya yejo bakazidandaza zimaze kuma umwimbo ukaba ubikitse neza. Turabaha ubutumwa yuko bo kwibanga amategeko agenga ikiyaga Tanganyika n'uburovyi kugira ngo babigendere. Kuri uwo mweha bikaboneka ko umwimbo mwinshi ari ifi zizwi k'izina rya nyamunyamu, indagara nazo zikaba ari nke. Urakinuye mugenzi wacu aho ndwa Yesu kuri iyo nkuru. Imbere gusozera ano makuru tuje mu gisata c'imideri abakenyezi bahamagarirwa kutinenaguza ubuzi goshobora kubabeshaho. Bivugwa na Natasha Hakizimfura akora akazi ko gushona impuzu no gukora imideri, aho uruganda rwo gushona impuzu arongoye rwari rwatunganije ku mugoroba kuri wa gatanu ihanisha ry'imideri y'impuzu bise Legacy Fashion. Amwe mu mashirahamwe yitabiriye ico gikorwa akabona ko abakenyezi benabo arabo gushigikira mu bijanye n'uburyo. Inkuru tubaza Haisa Liliane Inamahoro. Iryo hayanishwa ry'imideri y'impuzu ryitiriwe Legacy Fashion ryari ryo kwerekana ubwiza n'ubuhinga mu gushona imideri y'impuzu itandukanye y'abakenyezi n'iy'abagabo. Muri yo harimo yerekana karanga ku Burundi nk'imvutano hamwe n'imideri mva mahanga. Uwatunganije ico gikorwa asanzwe akora akazi ko gushona impuzu ngo yashatse guhesha agaciro iyo mwuga. Kwari kugira ngo mesha agaciro novuga ngo umwuga wo gushona canke umwuga w'igitayeri niko nabivuga uko basanzwe babivuga, ngo kwari kugira ngo mesha agaciro cyane uko abana benshi hari igihe tutamenya ama opportunité dufise kubw'abavyeyi. Hari nico bituma rero cyatumye ushobora gutungana kino gikorwa. Abakenyezi turashoboye nta kintu kimwe tudashoboye, ni ukuvuga ngo akunguko no bw'ahanini ni uko umuntu wese yokora icyo ashoboye kugira ngo ashobore bwa mbere we bakiteza imbere mbese agateza imbere igihugu camwibarutse. Hariho benshi twigishije bashobora kwikorera ibyabo batashobora kuja gusega kandi bitunze batunze n'abana babo kandi ni ukuri bavuga yuko bateye imbere. Abitabiriye iryo hayanisha ry'imideri y'impuzu babona ko igikorwa nk'ico cyo kwiyungunganya gifise akamaro kanini ku miryango hamwe no mu iterambere ry'igihugu. Akoresha abandi, iyo akoresha abandi naho ngo n'iyindi miryango myinshi iri kwirabaho. Hama ikindi naco kirengeye kumbure ikintu c'amafaranga
biratera intege abandi kumbure hariyo abantu bashobora kwisuzugura cyangwa bagasuzugura umwuga wo gushona akabona ingene hasa neza akabona abantu baje guhera ku bakuru n'abato bagasa neza gutya biratera intege nosoma guhaguruka wewe nk'umuryango n'abaha akazi ariko ashobora gutuma abandi bahaguruka kugira babona ati finama bya bintu birabeshaho kandi ni byiza hama hejuru y'ibyo batuma abantu bambara babegwa nta muntu n'umwe adakunda kubegwa ushoboye kwambara neza uko umwe wese uko bishimye n'ukuri ni byiza rero nibyo gutera intege cyane kuko bitanga ubuzima kandi n'ubundi niyo tuje ngaha tukamushigikira hari abo bibeshejeho hari inyungu ihabaye ni byiza ko gice tubishizemo abakenyezi bazi kwerekana ico bashoboye mu bijanye no kwiteza imbere nabo gufatwa mu mugongo nk'uko bivugwa n'uwaserukiye ishiramwe mpuzamakungu riraba igisata c'abakenyezi. Le Burundi regorge de beaucoup de potentialités. Uburundi butunze abantu bafise impano nyinshi zinyegeje nakaryo keza kuri twebwe ko gushigikira abakenyezi bakiri bato bitunganiriza imigambi mu guhesha agaciro akaranga ku Burundi nico gituma ONU Femme yiyemeje gushigikira bene ibi bikorwa byo kwiyungunganya kw'abakenyezi et aussi l'autonomisation des femmes. Iryo hayanishwa ry'imideri y'ivyambagwa ritunganijwe ku ncuro ya mbere na Legacy Fashion rihamagarira abakenyezi gukura amaboko mu mpuzu mu kwiteza imbere. Ni kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Haiseriani n'amahoro duciye dusozera amakuru twari twabateguriye mwakoze mwese kubona mwayakurikiye ndashimiye bagenzanje bamfashije kwegeranya n'abari muhinga bw'ivyuma ibihe vyiza kuri televiziyo y'Isanganiro.